Hirya no hino mu Rwanda hari kubera igikorwa cyo gukingira icyorezo cya COVID-19. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abaturarwanda bamaze gukingirwa nibura doze ya mbere bagera muri miliyoni 7 ku baturage babarirwa muri miliyoni 12. Muri aba baturage bahawe urukingo harimo n'impunzi iki gihugu gicumbikiye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR tariki ya 11 Ukuboza uyu mwaka ryatangaje ko impunzi ziba mu Rwanda zimaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 nibura doze ya mbere ari 64.3%. Inkambi ya Mahama ari nayo nini kurusha izindi mu Rwanda nimwe mu zirimo abamaze gukingirwa. Umuyobozi w'inkambi ya Mahama Vuguziga Andre asobanura ko bafite gahunda yo gukingira impunzi ku kigero c'100% ku babyifuza nk'abandi baturage b'u Rwanda. Impunzi zifatwa nk'abandi baturage muri gahunda zari zose zaba iz'ubuzima zaba izo kwiteza imbere no muri Covid niko byagenze. Amabwiriza yo kwirinda Covid mu nkambi nk'uko mwanasuye mwabibonye twashyize mu bikorwa 100% no gukingira. Rero twifuza gukingira impunzi zose 100% uzagaragaza ubushake wese bwo gukingira. Esperance Bukuru numwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi wahawe urukingo rwa COVID-19 akabashima ko n'impunzi zahawe amahirwe yo gukingirwa. Twarakingiwe kandi twagiye tudishimye ahubwo turindira urucanco rwa kabiri. Yakira neza ko iyo serivisi ishikiye inyuma y'inkambi natwebwe mu nkambi kadushikira turakora cyane twitaye. Naho Mbaza umutima Jerome nawe akaba ari impunzi ba mu nkambi ya Mahama avuga ko yemeye gufata urukingo rwa COVID-19 kuko yumva akamaro karwo kandi n'impunzi y'indwara ikabita zitinya. We akaba ari numwe mu bayirwaye. Abantu bambere barifashe ariko se barifashe kuko ntazi yuko abakingi batagwara gusa yarose urukingo umubiri ufise gukora ubudahangarwa abasirikare abasoda ariko tubyita mu Kirundi les anticorps cyo bafata ko bashobora gufasha kugwana n'icyo kizireka cyo sura cyatera umuntu ndetse ntasitse ku isi yose nk'ikiza cyahateye natwe ntabwo dukumiriwe hiturahantu hatwenyere mu kazere kitoshika igihe cyarenganje ntabwo Covid. Narumvise ngene imbabaza ibimenyetso batwigisha byose navyibonye ko kandi nagarukiye cyane. Inkambi ya Mahama yo nkuko ubuyobozi bwayo bubivuga abamaze guhabwa nibura doze ya mbere y'uru rukingo ni 26 ku mpunzi 55 inkambi icumbikiye harimo abakomoka mu Burundi babarirwa mu 37 n'ababarirwa mu 18 bakomoka muri Kongo Kinshasa hakaba hari na 5 bakomoka mu bindi bihugu. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika i Kigali.